Iyi Zaburi ni yanje, ndakwinginze uyigire iyawe, ntiza ugutwi kwawe gusa. Ndasenga ngo Imana ikuganirize kw'ijambo ryose ririmwo. Ushobora kuba ufise umwanya muto, ariko s'il te plaît, iyi minota 4 uyifate uyumvirize utuje. Ntuhagarikwe umutima n'inkozi z'ibibi, kandi ntukagirire ishari abakora ivyo kugabitanya, kuko bazotemwa vuba nk'ubwatsi, bazokuma nk'uko imboga zitotahaye zuma. Wizigire Uhoraho, ukora ivyiza, guma mu gihugu ushishikare ivy'ukuri. Uhimbagwe n'Uhoraho, nawe azoguha ivy'umutima wawe ugomba. Ukorere Uhoraho urugendo rwawe rwose, abe ari we wishimira, nawe azobishitsa. Kandi azokwerekana ukugororoka kwawe nk'umuco, n'urubanza rwawe ruroranye nk'igihe cyo mu mashoka. Uhwekerere imbere y'Uhoraho, umurorere wihanganye. Ntuhagarikwe umutima n'uguwe neza mu rugendo rwiwe, n'umuntu ashitsa imigabo mibi. Reka ishavu, va mu burake. Ntuhagarike umutima, kuko ico kizana gukora ibibi gusa. Kuko inkozi z'ibibi zizorandurwa, ariko abarorereye Uhoraho bazoragwa igihugu. Kuko hasigaye igihe gito, umunyakibi ntabeho. Mbere uzokwitegereza ahiwe umubure, ariko abagwaneza bazoragwa igihugu, bazonezerererwa amahoro y'umusesekara. Umunyakibi aja inama yo kugirira umugororotsi nabi, kandi amujyaniriza imisaya. Umwami Imana azomutwenga, kuko abona yuko umunsi wiwe uri kurashika. Abanyakibi basokoye inkota, bafoye imiheto, kugira ngo bature hasi umugorwa n'umukene, bice abagenda batunganye. Inkota yabo nibo izocumita mu mitima, imiheto yabo izovunika. Ibikeya umugororotsi atunze biruta ibihinda vy'abanyakibi benshi, kuko amaboko y'abanyakibi azovunika, ariko Uhoraho aramira abagororotsi. Uhoraho arazi imisi y'abatacumuye, umwandu wabo uzokwamaho ibihe vyose. Ntibazokwicwa n'isoni mu gihe c'ivyago, mu misi ya kigoyi bazohazwa, ariko abanyakibi bazohona. Kandi abansi b'Uhoraho bazoshira nk'ubwiza bw'ivyanya, bazokamangana bakamangane nk'umwotsi. Umunyakibi araguranwa ntiyishure, ariko umugororotsi agira ubuntu agatanga. Kuko abahezagirwa n'Uhoraho bazoragwa igihugu, ariko abavumwa nawe bazorandurwa. Iyo intambuko z'umuntu zishigikiwe n'Uhoraho, akanezererwa inzira yiwe, naho yotemba ntazoshika hasi gose. Kuko Uhoraho amuramira mu kuboko kwiwe. Uhereye nkiri muto, none ndashaje, ariko sinigeze kubona umugororotsi yahebwe, canke uruvyaro rwiwe rusegerereza ivyo kurya. Agira ubuntu umunsi ukira, akagurana abandi, uruvyaro rwiwe rukagira umugisha. Tandukana n'ibibi, ukora ivyiza, ubone kwamaho. Uhoraho akunda imanza ziroranye, ntaheba abakunzi biwe. Bazigamwa ibihe vyose, ariko uruvyaro rw'abanyakibi ruzorandurwa. N'abagororotsi bazoragwa igihugu, bakibemwo ibihe bidashira. Akanwa k'umugororotsi kavuga ivy'ubwenge, n'ururimi rwiwe ruvuga ibiroranye. Ivyagezwe vy'Imana yiwe biri mu mutima wiwe, nta ntambuko ziwe zizonyerera. Umunyakibi agenzura umugororotsi, akarondera ingene yomwica. Uhoraho ntazomurekera mu kuboko kwiwe, kandi ntazomutsindisha mu manza. Urorere Uhoraho, ugumye inzira yiwe, nawe azogushira hejuru ngo uragwe igihugu. Abanyakibi bazorandurwa ubirorera. Nabonye umunyakibi afise ububasha buhambaye, agasaya nk'igiti kiremvye kiraho cimejeje. Maze umuntu yarahaciye asanga atawe, mbere naramurondeye ntiyaboneka. Witegereze utunganye gose, urabe umugororotsi, kuko amaherezo y'umeze atyo ari amahoro. Abacumura bo bazohonera hamwe. Iherezo ry'umunyakibi n'amahonero, ariko agakiza k'abagororotsi kanduruka k'Uhoraho. Niwe buhungiro bwabo mu gihe c'amagorwa, kandi Uhoraho arabatabara akabarokora. Abarokora mu banyakibi akabakiza, kuko bamuhungiyeko. Amen. Ni Zaburi ya 37. Ikubere urufatiro rwo kuba ukora ivyiza, ube mubo Imana yishimira. Izogutabara, ikurongore, ikurokore, ugukomeze.
Imana iguhezagire, dusubire vuba mu yindi video